narigeze kuba mbaruguru igitega naririmba muri karaoke ariko ubunye hanini akunda kuba ndumwanditsi hanini je sinenswe kuririmba ndumwanditsi hari abastare bamwe nandikira indirimbo bakariziririmba nizo wanje nkaziyandikira nkaziririmba hanini ariko nandika ku ubuzima nye tubayemwe ntanguye kurapa hakaboneka mosozi n'agatwengo ndi kuri kagasozi hip hop wanjije kurandura imizi ntibagiye nabo bita abapagasi bakora ntibahembwe kandi bakoza akazi bukeye ubu murabizi aho umuntu akora akitanga impembo yiwe ikabuka umukubagura udakubaguwe nawe akangara yosame ngo birababaje ngo kuja kwibaruka ugenda ugenda mave witi ariko bwaci nyuma y'amezi 9 tukabona ugiye kwibaruka n'amaguru sigura yuko bopfuma bagenda Salut la famille ndabaramukije cyane no munsi ugira kandi kongera kugaruka imbere zanyu kuri mikoro nkuko mubibona ni Ange y'Akimana nonge kubaramutsa ndabipfuriza amahoro y'Imana bivaye n'igihe murimwo ni mwiriwe canke mwaramutse ego uno musi rero ikintu cambe nuva nohera ko abantu benshi bagiye bavuga ngo ndakora ibiganiro sintange adresse yanje aho bashaka kunyungura ubumenyi canke ivyiyumviro mwe bigiye bitandukanye urashaka kunyandika kuri page y'wanje ni Nelly a n'urudome rukurikira ke ariko ka mu gifaransa official ucunyandikira message haba hariko na nimero ya WhatsApp mwanisha kuri WhatsApp mugabo ugaca unyandikira ukavuga ico ushaka so no musire ndi kumwe n'abatumire batandukanye bafite impano zigiye zitandukanye ngira ndabakire babidondore haba tuganire n'ibindi byose bikurikira muraza kuvyumva ndabahaye ikaze murakoze murakomeye yego yashaka kuduza inkofero gato kugira abiko badukurikirana bakumenye bakwibuke badazi ya najeje ntacyo bitwaye birakoze gose turakwakiriye nawe murakoze akaje kumenga nta vibe yayi okay murakoze ba reka rero ndababaze tuzina twabonye mbaro twubuhizi nyimbariki abatari babazi mubabonereho canke bari barabibagiye canke byari meze kundi kuntu mubibura mutwabande cewe amazina nahawe n'abavyeyi nitwa Carmel itanga ivyiza Carmel itanga ivyiza itanga ivyiza umva n'Imana itanga ivyiza ariko benshi banzi kuri ICJ yeah okay ababizi murabizi hama undi nawe katumubaze akazina kanyu je nitwa Starboy the Magic Boy iryo rindi numva ridakenewe kuko si identity mwanyatse bo byaraje nagenda ndagitwa n'abagenzi amaho mu kibanyi bivaye n'akankene nakunda umuziki cyane nsanga nyene ryanyomereye Giscard mama nubu niko nitwa kuvuga yuko iryo zina nibaza ko atari abantu benshi boshoka bumva ko ari rya padiri abantu twiswe amazina y'abapadiri usanga twitwa amazina guys ateye ubwo reka tubaze umugenzi wacu nawe twumvirize igituma yitwa uko afite n'amazina jebwe wanje sinzi kubera iryo zina nawe okay je nitwa ICJ urumva ni I ya mbere I mu kirundi sigura itanga ivyiza hama J abavyeyi biwanje papa yitwa Juvenal mama yitwa Josephine urumva niyo J umva izina ry'iwanje bwa mbere hamijya abavyeyi ICJ kubera ko wese kwita amazina y'abavyeyi utahisemwo avukana nibo bakunze ufise ba mbere canke nibo bantu ufise woguma wibuka abo tuvukana baza ko no mu kugira mbeho nta ruhara babishizemo ariko abavyeyi nibo bashizemo uruhara runini kugira mbeho ariko ndibaze yuko abantu bose barafashanya abavyeyi yaje bafise abandi babafashije wari kwitwa nkandi mazina nka 30 kugira ngo nyene tusigume dushikirwa n'abakunzi ba Ndaha TV ugasanga urashizemo akantu kerekana nda umuzima bwa miti yose mukora uduki muri bande muri make kome nari namaze kuvuga izina hanini ndibaza ngaha naje ku kazi ko novuga ko nkora umuziki ibindi nkora byo nibaza ko ari private life okay reka ndakugaruka kureka tubaze undi mugenzi wacu nawe atubwire ubuzima bwiwe ingene bumeze okay je akazi ka misi yose ndadandaza impuzu mwijabe hama ibindi nkora numva mengo sinobivuga hama ikindi n'umuziki nibyo
Guys, rero umustar wacu asukuntu ariko aratubanira ku buryo izina ngo ibindi ntibikenewe ivyo akora ngo ntibikenewe mana yanje sinzi ngene biza kugenda bo akazi nyakuri nako ko kudandaza impuzu ibindi nyimba n'umukomisiyonere sinoca nza kubivugira ngaha nivyo urashaka kubivuga kugira ngo bashore kugushigikira kuko nayo ni impano mu zindi na cyane cyane ko ndabibutsa ko intumbero ya mbere Ndaha TV ifise no gushigikira za mpano zimwe tubandanya benshi bakunze kwita amatalent iki kugira ngo zishike ku rundi rwego mugende mwumva ivyiza by'u Burundi ndabivuga kuko birahari mu bana b'igihugu bagiye batandukanye mu mico itandukanye so mu bikorwa usanzwe ukora uravye kuri umudandaji umuziki tugaruke gato mu kudandaza udandaza gute ubikorana n'umuziki ubu ni kuva ryari ivyo vyose bo kudandaza ndabimazemo igihe kandi n'umuziki ndawumazemo igihe kubera narabijemwe mu by'umuziki mu nyuma nsa n'ubihagarika kubera nabona amengo sinobikorera byose icarimwe bica bisaba yuko mbanza kwitunganya ndabe ukungene byose nobikora ca mbanza kuba mu kudandaza ubu rero nagarutse ngo nabonye yuko byose nshobora kubikora icyarimwe ubu rero nagarutse ngo ndabahereze byose ayaragarutse kugira duheze byose je rero gato ndagorana guys murabizi singorane ariko ni kugira ngo dushike ido n'ido amakuru tuba twakeneye ko tuganirako uko msi yari abaririmbyi bakunda umuziki kandi abasabe bikoreye mu gahogo ku ndirimbo zabo cyane cyane izo nkeneye ko bose n'abaririmbyi nibaza uko biri kose ko bafise ibikorwa bamaze gushikako reka dusabe uwa mbere gusa numva akajwi katameze neza nabaye yaranje from uko biri kose upfume utanga kwanza muririmba iki je ndirimba indirimbo z'isi indirimbo z'isi harimo usanga bavuga ngo R&B hip hop biki ibintu nk'ivyo nyene siza babizi muca mu byo baje sinze kubyinjiramo cyane siza umuririmbyi nigiki uririmba je hanini indirimba hip hop ariko na R&B ndaririmba okay hip hop rero ushaka kuririmba twa hip hop muranumva ari ibijwi nk'ivyo nubwo gripe gira uririmba mumva bari cyane sidabize kare badushishirize nibaze ko uraza umuziki wowe sidaje muri studio ndaririmba nyine bijya by'abanyaga tu urwaye gripe mu muhogo hari ukuntu bigorana nyene ugasanga uriko uradekona uririmbye ugasanga uririmvye nabi utari kugira ariko basi tumutahura amagara nawe nasezerana ni nk'ivyuma murabizi reka basi tumubaze mu ncamake ivyo aririmba abishira hehe mbe aririmbira mu makahoke nkuko tubimenyereye aharirimbira mu rusengero aririmbira he ibikorwa vyiwe abigaragariza hehe narigeze kuba mbaruguru igitega naririmba muri karaoke ariko ubunye hanini akunda kuba ndumwanditsi hanini je sinenswe kuririmba ndumwanditsi hari abastare bamwe nandikira indirimbo bakariziririmba nizo wanje nkaziyandikira nkaziririmba hanini ariko nandika ku ubuzima nye tubayemwe ubuzima ndibaza ubuzima ratahura cyo nshatse kuvuga ndavyumva urumva n'umuhinga adasanzwe kubisanzwe arandika aremba cyane mu gihe tuzi yuko atari n'abaririmbyi benshi usanga bashoboye kwiyandikira indirimbo bakagira ko banaziririmba urumva rero afise impano idasanzwe yo gushigikirwa yo kumenyekanisha kugira ngo tubane tumushikira tumufata mu mugongo nahanje nahanyu nahatwe se muri rusange so ibikorwa vyawe ndiko ndabaza aho bishira nihe est-ce que urafise account urafise YouTube yanje nayo ndayifise ariko baheruka kuyihakinga ubunye nta yindi ndakreya nshasha ariko biri mu nzira reka tukubwire tuti pole sana urumva ibikorwa birabanda reka dusubire ku wundi rero nawe ndamubaze ariko nizere ko ataza kunkorera nk'ibiraho nibaze ko bose batagwaye kabe cyamenye ko aramanyaga urashaka kwikora mu gahogo utwereke uwo wari n'uwo uje kuba kwikora mu gahogo sinabwiye ndabiheruka kera umengo naravyibagiye uko biri kose umuntu hedaje muri studio kuririmba yabitanguye kera rero nyumva wabiheruka kera ntibisigura yuko zamayindo arisize kuririmba bega kuri izo waririmba wariyandikira cyane nariyandikira nta muntu yanyandikiye voilà mugihe wiyandikira rero nibaza yuko n'ubu nyene upfumukubita amajambo abiri yonyene ukavuga uti abakuzi ba Ndaha TV ndabakunda ndagize kama fro nyene kwakundi nyene mu bikora uririmbikiwe je ndirimba byose ni kuvuga muri byose uririmba je nibaza ko utotuburana kimwe n'ukuri bite mukobwa mwiza egera nkwibarize mbe wisiguduki ko mbona usayangana ubwiza bwawe buransumakura
guys aradirimbiye biraheze sinzi ko aririmbiye waririmbye jewe uri sûr ko ivyo byose utavuze kugira umbeshe canke utanze message ku bantu bose ntanze ku bakobwa beza bose ndafise ivyo nobabwira nk'ubu umukobwa mwiza wese duhuye nogira ikintu ndamubwira umukobwa mwiza kugira wewe umubone umwerekwa niki urabiki kwanza turabanza tukayaga hama nkarabana rukiyo yeah gushika ino saha hariho umukobwa mwiza ubona aruta abandi bose mu maso yiwawe bose ndavyihweza byo neza mugabe ndazi beza barahari muga hariho ukurutira abandi bose gushika ino saha ico kibazo uvuze nabi arakumva aza kuca yandika muri commentaire kirangoye kwishura me arahari ariko ntahari arahari muga ntahari Pole sana numva bibabaje. So reka rero ngire ko ndamubaza avuga yuko sanzwe adandaza mbe ikibazo canje. Udandaza kugira uririmbe canke uririmba kugira ngo bijane no kudandaza. Je ndandaza kugira mbeho ndondere ubuzima, ndondere famille yanje. Ya. Mbega famille yawe uronderera famille tuvuze umuntu afise famille cyo twumva direct mu mengano umuntu yubatse apana ariko yubaka inzu y'amatafari na hariya nibiki afise umuryango afise mama w'abana afise abana n'ivyinshi bitandukanye none kugira umuryango burya haya ni kugira abana n'umupfasoni gusa nico kiba cihutirwa kuko nibo umenya uburaro n'uburamuko bwabo ariko imbere yuko mbaho menye ko nabayeho kubera mama na papa umupfasoni yaraje mu nyuma ariko ntibisigura ngo nofasha ngo umugore canke abana byose je numva biri muri ensemble. Okay, birumvikana. Ikindi kibazo nobaza mbe ukuririmba musanzo muririmba murafise abantu babafashe mu mugongo canke ni ku giti ciwanyu bimeze gute? Je nivugiye ku giti canje nta muntu numwe afise amfashe mu mugongo gusa ndafise abagenzi barapartaja amalink niyo support numva mfise niyo mfise ariko kuvyerekeye uburyo bado ntabo hari bw'abantu bamfasha mu gihe dusanzwe tuzi yuko gukora indirimbo basha si ikintu coroshe je ndashaka kuba ntabifise ko ubumenyi burenze mugabo abizi murabizi si ikintu coroshe vy'ukuri abantu rero kuba wumva bakora ibikorwa nk'ivyo yandika akaririmba adase support gutya apana ivuye mu gupartage amalink n'ibiki ni ikintu gikwiye kwirukirwa ko cane kugira mu mushigikire n'umwana w'igihugu afise ingabirano naho yavuze ko amagara atifashe neza vulo mu ngo turirimbire twizere ko undi munsi azobidufasha aho reka ndamubaze ikintu management wumva ya mbere uvuga uti igiye inyuma yiwanje noshika iyo nshakaniye iri mu Burundi cha iyo mu Burundi bien sûr ndibaza kubera je ama management ari mu Burundi menshi sinzi vyayo umva nishuye ngo iyi inye canke iyi harige no canshikayo nkasanga bimwe navuga nifuza navyo ntavyo bafise. Okay, reka tubaze undi mugenzi nawe ndi kumwe n'ibihangange bibiri ntegeza kubabaza ibibazo mbazuyu bishora kuba vyerekeye no kuko bari muri carrière bari mu mwuga umwe niko no bivuga wowe ikibazo wacumvise oya sinacumvise ndavuze ati mu gihe dusanzwe tuzi yuko kuririmba bitoroshe bisaba uburyo bisaba support nininya kubwi wawe ni bande bari inyuma yawe niwe ukora ku giti ciwawe canke urafise abandi bantu bari inyuma yawe bagufasha mu mugongo Asha ni jewe manager wanje kabisa urarenze si cyane ndashima uko biri kose. Okay, none gushika ino saha urashaka kuba wifuza abaje inyuma yawe kugira ngo bagufashe muri iyo support nawe ya nawe tifuza ubufasha ndabarose karibu single. Gushika ino saha ni yihe management nkubona ndabaje zo ngaha mu Burundi nyene izizi wacu nyene dushaka kurenga ko nizo tuko dukenera ko tugumana ibintu by'iwacu tubiha kanovera ni yihe wifuza yo kuja inyuma kugira ngo igushigikire gugeze iyo utoshe ico kibazo numva kigoye kubera nta nimwe ndajamwe ngo mbone ko bakora yikora neza canke igikora nabi ntaco no bivugako ariko uko biri kose muri aba star muri aba artiste mutegereza gukurikirana amakuru yamwe nariya kubera ko dusanzwe ama media imbuga zitandukanye atako zidakora kugira zitumenyeshe ibiriko biravugwa mu management agiye atandukanye ku bwanyu nta nimwe murakurikirana muvuga ati iyi inyi ndakeneye support yayo je yo nifuza bishitse ni Bantu Boy kubera iki Bantu Boy kubera nyene imboni ikora ivyiza okay mwarashika
Voilà, Bad Boy aho uri hose ubahwe uravyumva ko ari label yubashwe ikurikiranwa cyane banashobora guhitamwo reka nayo igire nyimbirikira dukurikirana igire icishikirije runo novuga runo gwaruka kugira ngo rugere ku yindi ntambwe. Reka ndababaze ikindi kibazo ntashobora kumenya ko baza kumpera umuco nuko baza kuntrika ko bavyo bagira. Ikibazo canje kivuga iki aha ni giki kintu murashikako kubera ko umuziki ntaco ndashikako kubera umuziki paske nabwiye yuko nabigiyemwo hama ndamera nk'ubivamwo kubera nayifatiriwe n'akandi kazi muno mwanya ntaco urampa ariko nta nico urampombya ntacura guha kandi ntacura guhomba mbega buriya buryo wari wakoresheje mu ndirimbo nkazi ariko nubwo biri uko vraiment mwari mukwiye kuturirimbira akantu kamwe mu ndirimbo muzo mufise byaba byiza gusumba abikoze nige nyene nayo nyene yandirimbiye tutarabona mugaragaro izindi zo ntashitse kuri YouTube nta kamaro kuzivuga kubera ntimuzisangako oya ntaco mugarumvaga akantu ka novuga gute coming soon kintu nyene kimwe kicerekana ko hari ibintu bigiye kuza ko wabwiye uti ndagarutse cyo dufasha gusumba iyo ni surprise reka ndamubaze umugenzi wacu nawe numve ico abivuga ko byo meje kumubaza numve yuko peut-être wewe bitameze nk'iyikote mwarimu badije nabajije yuko hari ikintu urashikako kubera umuziki ndamaze kwishikako ndamaze kuronka abagenzi benshi duhujwe n'umuziki gikuru ni nk'ico nayo ibintu by'uburyo amahera nashize mu muziki ntayo ndagaruza ariko nizeye ko azogaruka kubera umwanya ni umucamanza w'ibintu byose umwanya n'umucamanza w'ibintu byose ariko umwanya naganda kugira atari twebwe tuwukoresheje wowe uraza ukagenda ruzoga umugenda twebwe dusine tunawubise mugabo wamaho nigiki uri kurakora kugira ngo uwo mwanya uprofite uzogarure buriya buryo natangwe bikora kuba naje utahiganiro ngaha ndiko ndakora umuziki nshiramo inguvu hari indirimbo mfise mu studio ndafise indirimbo nka zitatu zamaze guhera gukorwa rero ndiko ndaraba igihe ciza kugira ngo imwe ije habona ariko gatoyi nubwo biruko vraiment twe dukeneye message imwe mu bintu utanga kugira ngo nabari ngaha baza kuva ngaha bavuga ati baza kunyandikira kuri address yanje natanga baze kumbaza ati bajya abantu bakeneye kunukuru baze kumbaza bumvitse ico mushoboye ico mugamije basingira aga freestyle gato niko n'umundi justement nasaje aga freestyle nawe kaba ka 30 secondes okay ntanguye kurapa hakaboneka mosozi n'agatwengo ndi kuri kagasozi hip hop wanjije kurandura imizi ntibagiye nabo bita abapagasi bakora ntibahembwe kandi bakoza akazi bukeye ubu murabizi aho umuntu akora akitanga impembo yiwe ikabuka umukubagura udakubaguwe nawe akangara yawasame guys ndafite ikibazo nkeneye kubaza aba rapper bose muri rusangi ndetse abakiri bato n'abamaze gushika ahantu hatandukanye kubera iki kenshi na kenshi tuko turumva hip hop abantu barapa bavuga ibintu umenga n'ubuzima bubi baciyemwo umenga bavuga ibintu vya maisha agoye cyane kubera iki umuraperi n'umusirikare urazi rero umusirikare abona ibintu byinshi ubusirikare ntibisiguye kuvuga mosozi ntibisiguye kwa muri kuvuga vya bindi twama twumvise byose twese urukundo abantu baririmba urukundo twese turashobora kururirimba basheri ishushu biki bebe ariko ni message hip hop ni message tegeza gutanga message ukaremesha wa muntu mwagowe ukamuremesha kumva ko ari wo bari kumwe nico gituma okay hari ikintu numva noshaka kubaza muri kano kanya kiri en dehors y'ubuzima bw'ubu star barimwo canke bw'ubu artiste cyane cyane ndacerekeza kuri mugenzi wacu hano ngo birababaje ngo kuja kwibaruka ugenda ugenda mave witi ariko bwaci nyuma y'amezi 9 tukabona ugiye kwibaruka n'amaguru sigura yuko bopfuma bogenda gute byogenda bimeze gute ijya bintu je mbona nyimba wa rugenda mu mahoteli azimze n'amave witi no bivuze ko bopfuma ugenda no muri mahoteli n'amaguru uzi yuko ubuzima buzohinduka ukazogenda n'amaguru uwo tumuzuragera n'amaguru data wanje ukazogaruka ukazogenda no kuri maternité n'amaguru ico kintu kirimwo impanuro idasanzwe mbega ivyo uri kuravuga ni ivyo wabonye canke ni ivyo wewe unyumvira
ya nibyo nabonye n'abandi bose barabibonye ndibaza nawe umaze kubibona kubera uri mu journaliste urambaza naje nayi kukikubaza we ntaburabona jewe ndabona kuko nibaze yuko mu mahoteli V8 nyimba je ntayifise ngo mpakire nk'umuntu akaba atawuranshiramwo guys ntaho no bimenyera baca umugani mu kirundi ngo n'utagira inka arabona aho zitaha kuba rero nanje nabivuze narabibonye ariko si kuvuga ngo nanje mba ndi muri zo akajambo kamwe rero akajambo no kutagendera muri zo V8 canke ni iyo baja akajambo kamwe no bahatekerera bo kuba bagenda muri izo V8 okay bagende mugabo bazi yuko bitazogira ingaruka mbi mu inyuma yayo mezi 9 canke inyuma imbere yaho sinzi ahubwo barabe bakurikire babona abantu bafise kuzobafasha apana yuko ugenda ngo ndazi wagiye kubera afise imodoka canke afise amafaranga sinzi basi uzotume ujya bike uryame kare niyo mpanuro no batekerera Kezi yari mu ntumbero yo kubereka yuko ibintu dushira ku mastati dupubliye ku mbuga zitandukanye biraba n'abantu benshi bikabigisha bikabatirimutsa bikajamwe n'ikintu uvuga c'igipfungu kidatawuritse bikaba ngombwa yuko bamwe na bamwe tubitohoza neza so ni mu mpano rero zimwe na zimwe dufise ngaha mu Burundi nari nashatse ko tuganira n'urugwaruka rufise impano zitandukanye nongera ndabasaba kubashigikira kandi abashikiriza akajambo kanyuma ubundi munsi twagize ico tuongera kuganira ko bazongera babaganirize babayagire muri ngaha turi ngaha kugira ngo tubumvirize akajambo kanyuma mugira ico mushikirije ico musavye ndetse no gushima si hari gishimishije akajambo kanyuma ngo nako umuntu abapfuye ariko akajambo no vuga kugira dusozera ikiganiro noshimira abadukurikiranye abariko baraturaba kuri TV yanyu mbe ombwiye yitwa gute Ndaha TV babandaye kuyikurikirana mbona ikorera ko no mu journaliste wicuki mwana mwiza merci beaucoup ugira icyo usavye mugabo nko kugira bagushigikire baje inyuma yawe muri yamano yawe ko niyo yatuzanye ubwa mbere na mbere nari nkibandanya hama support no saba buri muntu wese ariko adukurikirana aje kuri page yanje ya Facebook yandika ICJ aca mbona ayishireko like vuba na bwango ndakrea YouTube yanje ndasaba bazoca baja ko bagire sabone kugira ngo buri kintu cyose nzoshirako batere bakibonye murakoze namwe nkaba ndabashimiye ko mwaduhaye kano kanya Okay, reka ndagushimire cyane ndanagusaba ko umunsi iyo aje yawe canke YouTube yagarutse uzotujyakara kugira ngo tubashe gushigikira ibikorwa byawe kuko bifise benshi byo kwigisha bagira ico babikuyemo. Merci beaucoup. Akajambo kanyuma nawe canke ico usavye kubakunzi bandahati. Akajambo kanyuma sinovuga ni kanyuma kubera ntaho ngomba nje. Okay, ndakengurutse kuba mwanyakiriye Yindaha TV. Ndakengurukiye n'abandi bose bazofata umwanya wo kudukurikirana muri rusangi babandanye bakurikirana ibikorwa byanyu bya Ndaha TV ahama nanje bagende kuri YouTube yanje ndayifise barayihakinze ndize nzoyigarura ni kubera ntari bwafata umwanya wo kugira ndayigarure bagresa n'ibindi byinshi basanze babimenyereye guys reka rero ndabakengurukire cyane hari ikintu ntababwiye mu ntanga ariko nibaza ko muza mwaragikoze abataragikora nawo please bandaya mugikora ku bwinshi mukibwire n'abataragikora ndetse muri rusangi abagenzi banyu ni naco sikindi ni subscribe please kuri Ndaha TV ndabakunda cyane simpengeshanya kubiyumvira ko nongera ndababwira nti ndabakunda cyane gusumba nuko no bivuga cyane nuko no bigaragaza mukomeze ibihe byiza kuri micro mwari kumwe na Angeline Yakimana adasiba kubakorera umuti muri byinshi bitandukanye bye bye mukomeze mugira ibihe byiza